mugenda he jane naweje urumva rero kubera braza no musi ya duze ruguru we braza ukacuza ukinjira mu nzu nyene fresh mugenda he braza bise nabi wowe nuri umugenzi wa braza ariko rabi ibintu kuragira nani so nyumva yavuze ati ndamuherekeze gato isoni baki none tuko turayaga tuko turatera muyaga ibiki n'ibyo mwanye byose kwa ari febre biranashisha cyo biranashisha ibyo bintu wewe jana ibyo n'ibiki usigaye ugira wewe imisi yose amanyanga ni wewe gusa ngo mugende amanyanga nyabaki braza nuzi ibyo uvuyemo ibiki muri ko muyaga ibintu bitagira n'akamaro braza nani isoni wumva isoni nyabaki kwinjira mu rugo rw'ubundi umushisi ari muri saro hari amakosa umushisi wawe uri umushisi wewe sasa wowe uri umushisi wewe umuntu ari muri saro hari amakosa nambura umushisi akacaza kicara ngare gate naguma ndabibona naguma ndabibona naguma mubonye iki nabonye kavuga tukamuherekeze gato wabonye iki nabonye yicaye ngaha agukora inose anakubet anakufurana ngo ngo amasito nabonye we janine wiwe jane wiwe uro kugumutugora muri iyi nzu Gazana nisoni mwumva kandi ngenda kurahiye ndakabura imisigati nateye mu Burundi Abdul azofa gushika ndabimubwiye yuko ndamubwiye nabonye iki to nabonye nabibabwiye jaja nawe ubwira Abdul je na Abdul turabagenzi kandi ubwezi bwa je na Abdul bwatangiye kuva kera uranyumva Abdul urumva ntabwo nivano uyu mpetiye shoko kuvuga ngo shoko kuvuga ubwira iki Abdul wowe nyabunyote urimwa inyona kibazo nazanye ngaha tunywa ntabwo niwe Mufatisa jaja urumva uwe naho kunyikira ibiganiro na jaja sakamaro wembwira icyo ukeneye ndaguhe ubyato apana kuvuga ngo icyo nkeneye sishobora kwemera mukuru wanje wamwinjira mu rugo ndavyemere brother yo tusho fresh ari mu cyumba nageje naje mu cyumba none mugenda nyumva yuko mwari mugende yaravuze ati ndamuherekeze tanine nuko yaravuze ari kuwe scroll ibiriza mugende utirame hariya mu gezi bawe ukuri sinemera kandi kabani rumwa umviriza aya ndayajya subire ndabivuga naye ntagukwiriye janine ndeka aya nagwiye none harisina kuvugije kuvuga je muri saro naco niyagiriza sanda bivuga rero naco niyagiriza wowe urazi umudemu wanje umukorogo yisiga niyo mukwira braza n'abapasongereze cengenda zofuma nkauka sasa abera sikibazo dogo kuba ninga ari kubera mwati biteka gusa si fresh urugo kwanyu Imana gusa si fresh inywa yona kibazo urugo gwachi Imana irugo gwanyu Imana yararuhezagiye ahubwo cyangwa arunyo ajaja naniyo toye singaje ndarutemberera n'amakosa amafaranga sikibazo chapeti sawa tole mu kunyongera 5 brad bavuze nivyo bikuru none ubu ncengenda rero sasa oya kwa brad oya nimba udashima yuko wogerewe nimba udashima yuko wogenda sigara njani nemu ya basi je nigira ndababisi we sohoka kandi tugize si fresh je nzotinda ndabivuga umviriza jami je kuba ndigana nakosa tirimo ndi mu umuryango wa hehe brad umuryango tanine yicaye ngaha agukorekora ino hose ngo n'umuryango wose hari amakosa nyine kubera si umugore wawe umviriza jaja kwanza je ndabona umwanya uranjanye sawa ndabira telefone nigire kugira kubusa naho genda muratuze abana babo kwa gusa sindivwayo sawa abo bashitsi bawe wamuzana iminsi yose nje banyita ko ndi umurwayi turayaga kuri phone bangaraho shaka muri phone uduzana abashitsi nje basigaye banyita abagwayi ko ndi mugira ibintu bidashimishije no kumva no kubona hama ngo ndivwayo Janine kubera kutagira indero abantu iyo bakora vuga bakuza para kuja hejuru yabo ko baraganira muganira ibintu bitameze neza ngo umuntu ngo nakubata imbere numvise iki erega ige mwatangwa kuganana ndi mu icumba muvuga ibintu Janine wewe none wowe uziki muri iyi nzu irasho bwaza nayikura ibiki nabitanga
ariko imisi yose gusa kuzana induru gushwana giriki Janine sha jendagi gusa icyo ndakubwiye sinkeneye blague kuko braza agiye ifoke be responsabilité uramubwira rero none wagira ko je ndakabati no bibika lazima nitowe jewe sifina ni 25 ya maini sha braza urumva braza zofa gushika gusa ndabimubwiye ndamubwiye kwanza ndeka ahe